ku myaka yiwe itari myinshi cyane yegeranije abajene abashira hamwe bagira ni societe muri kano kanya ni umujene bagize ini koperative hano mu gisagara ca Bujumbura Neva ca bororera ruguru boroye iki rwaro kwavu twamatuko turavuga ngaha inyama y'urukwavu ayika arayidandaza nga ku mahera menshi bagenzi twaraneze ubwambere na mbere no kumva ko mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ariko arashigikira cyane ibijanye n'ubworozi bw'inkwavu abariko barora akabagendera ndibuka nanezero umunsi wa mbere hariho igihe yahaye ikiganiro rwaruka kuri stade Intwari numva avuzemwo projet y'uko wokorora ukwavu bayiki nibuka ko mu frère twe turi kumwe muri koperative twicaranye twe dufise mwishakoshi projet agakwavu tugomba kuja ku je co no basaba mumutiza amatwi tumutega amatwi adusobanurire burya nawe ejo hari gizosanga winjiye mu vy'urukwavu okay tumwa kanya bamita living stone atwigana byinshi kubijanye n'ubworozi bw'urukwavu nikiruvamwo hanini ku kintu kijanye n'uburyo zirondoka hamwe n'inyama zazo ico yita viande blanche. Okay, yes. Agaciro media tubaramutse cyane tubaye ikaze ni home dishangement. Murabizi ko tugiye tuzunguruka ahantu henshi turondera ama innovation, twige. Mubizi ko agaciro media twama turiko turiga ibijyanye n'iterambere, ama innovation, ama business menshi atandukanye. Andi twige atari kuri agaciro media. Ndabifurije amahoro y'Imana n'abantu, amagara meza n'amafaranga. Tukumwe n'umusore tubona mwiza cyane. Ano umusore mw'abantu mwe yarahimbye inyama z'inkwavu tuguramutse cyane amahoro cyane yego nkunda kubipfuriza abo turi kumwe nti mugira amahoro y'Imana n'abantu haca hiyongera kamagara meza n'amafaranga murakoze cyane nawe ndabikwifurije murakoze cyane namwe birabeko yego gira ko kumuremo twidondora rero midondora bari kwadukurikira yego ku mazina nitwa Ndwamuguru Livingstone sanzwe ndi mu mugwi w'abajene entrepreneur bari kwakorera mu gihugu cy'u Burundi turafise ivyo turiko turakoreramo kugira ngo twiteze imbere yego mu buryo bw'ishira hamwe societe cooperative niyo turiko turakoreramo muri kino gihe dufise ibintu bibi turiko turakorera ko ariko muri muno mwanya turiko turashira ingufu cyane gose mu bya promotion de la viande blanche viande blanche twumve ko haba havuzwe urukwavu ego nico nagomba mvuge tuvuze viande blanche muri best friend development kumve inyama y'agakwavu okay ego nivyo good living story ego living story icyambere nuko akazina k'umuntu azwi gose muri kahise ngira ngo yigize ku Burundi ego no maziminsi umbeshasha afsirindi gitwa gute wera aje rivuge numwana wa Sebarundi numwana wa Sebarundi ni Sebarundi uri ku kivi wese numwana wiwe wivuze neza cyane umuntu ari ku kivi abayoboka Sebarundi na Jezi yavuga ngo umwene wacu n'uwo muntu wese akora ivyo ndatavuga neza cyane ego nukuri muri mu vy'urukwavu rero ego bitubwira ko vy'urukwavu muri promotinga gute turi mu vy'urukwavu mu buryo bw'uko sanzwe tworeye inkwavu mugabo twaraneze ubwambere na mbere no kumva ko mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ariko arashigikira cyane ibijanye n'ubworozi bw'inkwavu abariko barora akabagendera ndibuka nanezero umunsi wa mbere hariho igihe yahaye ikiganiro rwaruka kuri stade Intwari numva avuzemwo projet y'uko wokorora ukwavu bayiki nibuka ko mu frère twe turi kumwe muri koperative twicaranye twe dufise mwishakoshi projet agakwavu tugomba kuja ku numva arabivuze ndavuga nti bwa bundi ikicumva ko caduciyemwo si twebwe twenyene n'umukuru w'igihugu camushikiriye ca tukomeza kubijako ubu turavyinjamwo birebire mugabo twe twararenganye gatoye byo korora nivyo turorora mugabo turiko turashira ingufu cyane gose muri promotion iyo nyama y'agakwavu kugira ngo kuko umukuru w'igihugu akunda kubivuga umworozi w'agakwavu acika umutunzi kandi twasanze bishoboka ivyo rero ngo bikunde nuko abarundi bashikana bamenya yuko burya agakwavu sikinyeshamba si nyama ni nyama by'ukuri yiteka
ntabwo abantu ngaha twari ko turazibona muri ko muraziseriva abantu ego nico gituma twaje ngaha badutumye ko hano bari bazi ko turi mu by'ubuyi gusa ngo turavuga ati twararonse ikindi kintu twibaza ko gifise valeur gusumba ibindi turavuga ati ego ubuyi tuzobuzana mubwo tuzana cyane rwose agakwavu inyama y'agakwavu tuyivuga tuvuga ineza za kwavu mubwo n'umuntu ashobora kuvaho aguse ahonjeje akamenya ati akava afashe ingingo ati guhera ubu rimwe mu ndwi ce kabiri mu ndwi nzondeza ahantu hose ari inyama y'agakwavu ndayihereza ico twasanze nuko hari gihe abo bantu abarundi batangiye kwiguca ubwenge bakamenya ati gufungura byo ni discipline hari n'abantu bavuga ati jewe inyama ndakuze sinosubira kugira akumva umutima ushaka inyama kandi mufuka amafaranga ariyo kavati mugabo baramaze kumbuza kurya inyama kandi hari gihe bibaho mugabo turabwira abantu yuko ntitubabwiye ngo bacaje iminsi yose inyama mugabo uri kurafungura mu buryo novuga ngo wihaye urutonde siniko bya discipline ariho novuga bari France kiza ngo ni regime regime ama ukafungwa neza ukayihereza inyama y'agakwavu urashobora kuyihereza udafite ubwoba bw'ejo kwirya uno munsi nikazo kujya hirya y'ejo bivuze ko inyama y'urukwavu itandukanye na zijya zindi nyama tuzi neza cyane ubundi inyama pito nihenze biratandukanye n'amajande rouge asanzwe arimwo amagrese n'ibisanzwe biyagize bisura bigaruka bikagira ingaruka ku mubiri w'umwana w'umuntu byavuga ko mashaka gufatwa na gute kubera ko ari inyama nyinshi mugabo iyo inyama y'agakwavu ni umuntu ari inyama ari kajya urufi uburyo amafi ari mu bintu bifata neza umubiri w'umuntu n'inyama y'agakwavu iri mu gifungwa gifata neza umubiri w'umuntu yaba muto canke yaba ukuze cyo gituma kuduhamagarira abarundi kumva yuko agakwavu ni inyama nziza uwari wese yo kwihereza kandi agatekana none sasa ngahi Bujumbura ubu tubonye ngaha hari n'inyama twabonye mufite muri frigo mukure urukwavu nyene urukwavu batiri barahimbagura sasa izo muba muzitungiye ngahi Bujumbura canke bimeze gute ntituzitungiye hani Bujumbura ubundi koperative yacu yatanguriye ngaha mugabo rimwe abantu bava mu ntara zitandukanye shaka kuri ntituri benshi ngo tuva mu ntara shaka kuri 6 uwo mugambi ro w'inkwavu tuko tukora mu ntara ya Muramvya niyo twororeye gusa icicaro cacu kiri mu Ngagara iyo dushaka kuzitanga mu mahoteli atandukanye ko ari amahoteli dukorana dushaka kubaha turazishikiza mu Ngagara turafite twubatse zishikira imbere ko tuzishira abazi dusavye mu bworozi tuko tubukorera i Muramvya niho projet yo kuzorora iri ego mwabonye ko ubwo musanze dushira umuntu yari inyama nziza ibereye itagase nuko baciye twamaze kuri warudusavye mwari guca mu mwereka ariko badukurikirana yuko ari ikintu gisa neza no ngaha turarubereka nta kibazo mugabo rero sinzi gatoya kubera uno munsi nubwo urukwavu muriko muradandaza inyama uracasa nkaho ari umugambi mushasha mu gihugu kubera uno munsi inkwavu ziko zirakenerwa n'abantu benshi eske biraborohera kuronka zazindi mu baga by'ukuri ubundi nk'izo twazanye ngaha twazikuye mu yororero ry'iwacu nizo twadusanzwe tworoye ariko kandi kuko turi muri promotion y'inyama y'agakwavu sinzi ko nawe babwiye turiko turagirana amasezerano n'ikigo gikomeye kinini ikigo ca gisirikare kiri Deseya bayita Deseya kiri mu Kigobe ni ikigo gifise akabare keza cane hari akayaga keza natiri imeze neza kandi bafite specialite y'ibiciro vyiza batubwiye yuko barakunda bene gihugu kandi babikunda uko ni leta gene rero twahisemo gukorana nabo kugira ngo tubaha inkwavu nikigo genderwa n'abantu benshi biciye muri ico kigo muri kijya kibanza abarundi benshi bahagendera bazomenya akamaro k'urukwavu cyo gituma kuva mu ndwi iza no tuzoba tubwira abantu bose bajeho tubabwira ati tubabwira agakwavu icarico inyama y'agakwavu icarico ntitwatuvuga rero ko tuzoronka la capacité ihagije abantu bose bazokwitura ico kigo kango tubaha iyo nyama mugabo tuzokorana n'amakoperative mu ntara ya Muramvya hari amakoperative menshi ariko yororora izo nkwavu abo tuzokorana natwe niyo dusanzwe turiko turakorera kandi ubworozi mu ntara ya Muramvya bw'inkwavu riko burakomera saho honyene nko mu ntara ya Rutana aho twahaye inkwavu zishika zirenga 200 ubona aho ziriko ziragwira Gitega ariko arorora Muyinga ariko arorora abantu benshi bijukiye uno mugambi narijya kwa Sebarundi yabwiye ati haguruka dukore rero dushaka ko muri kino ko turiko turakora abariko barorora bazosanga ibintu bimeze neza isoko ihari mbe ntibigarukire ngaha twe dufite ihangiro yuko
mu mwaka umwe cyo mu myaka ibiri tuzoba turi societe y'export inyama z'urukwavu mbere zigashika kure ku isi hashoboka ni hangiro turiko turiha ariko kandi uko tuzogenda turabibamwe tuzatabona uburyo twobikora strategy duhura n'abantu nka bamwebwe badufasha kugira ngo tumenye ibyo gukora n'ukuntu bikorwa ariko urugendo turiko n'urugendo by'ukuri twihaye ko tubizogeraho dushitse atari twebwe twenyene mugo tujanye n'abandi yego na cyane cyane mbwo nk'umuntu no munsi kano kanyerekana abakino kiganiro yego avuze ati okay ndatume ndumvise ko bahaye nabo mu Rutana reka nanje kuzigurira iwanyu aje kuzigurira birashoboka nk'ubu generation twe dufise niyo dore gutanga ariko ziriko ziragwira ariko kandi nkuko nabwiye ko hari amakoperative yandi dukorana baduciye ko barashobora kuronka inkwavu byoroshe zaba izo korora zaba izo gukoresha abafite amahoteli cyangwa amaresitora bazipfuza mu gihe boduca ko twoja en contact hama bakaronka urukwavu cyangwa inyama y'urukwavu barushaka korora cyangwa kugwihereza afise urubanza kera baramenye ngo inyama y'inkoko ngo ni ihabwa abakwe mugo nibaza ko gushika 2024 umukwe batazonya magakwavu adoca asubira inyuma zafashwe nabi ego mukurangiza rero kumure urumva mwe murazoroye ego muranazidandaza inyama ego kandi mudandaza mbisi murazitanga zihiye turazitanga zihiye ego urumva murabahinga mu bijanye n'urukwavu ese umuntu yavye kino kiganiro aho ati je no nipfuza kugira burya bworozi bw'inkwavu ubwabo musubumenyi buke mu bijanye no kubaka zijya mpongore kumenya ibizira n'ibitazira Livingston bakwituye urashobora kubafasha ego turafise inyubako yacu inyubako nini ishobora kwakira bose nini gose mugabo ushaka kujamo inkwavu zirenga 3000 surugezo ruto ko yako nabwiye koperative yacu imwe abantu 13 kandi n'abajene twahisemo gukura amaso ku bantu twibaza bofite badufashije ubwo tumati indani muri twebwe nyene harimwo capacité yo ko dushobora kugira aho twishikanye kubera ko kenshi twarahanze amaso abantu dusanga hari igihe bidacamwo n'uguhomba urashobora guhomba kubera ko burya abahinga bavuga yuko iyo umuntu mukorera aguhemba 1/10 canke 10% y'ivyo washe gukora twashisemwe ro gushinga uvu zacu hamwe ngo turabe ko natwe dushobora gukora uruganda in entreprise itubesha ishaka kutubeshaho ubwacu n'abana bacu n'abazodukomokako kandi burya ikintu cyose nibuke buko turizeye ko tuzashika ahantu ego so abo twitura rero turafise ivyo twobaha nka experience ivyo yaho tumaze kugera ivyo tumaze kubamwo ituvuze ko tuzi byose ko nta bamenya byose ikintu cyose tugana turi inova tugenda ikubibamwe ugenda amenya ibi na biriya turafise iyo twoterera rero umuntu wese kwifuza kuza gufatikanya natwe muri kino gikombe okay je numva no kwifuriza amahirwe uko murakoze cyane monsieur Mushangema zabaza mwakoze kutugendera mwakoze gushika uko tuyakorana ibikorwa twizera yuko kubganyu amajwi yacu azoshika kure kandi hari n'abantu bazomenya ko tucacu cyo tuko turakora ariko kandi tuboneho nakajyo kwabwira yuko best friend ifisigiye ko cyo giterereye muri community y'abarundi mu bijanye no gufungura neza biciye mu binyantete turafise ubuyi burimwo ibintu byose by'ibinyantete ubuyi bwitwa Neva porridge ariko kandi murumva yuko turafasha n'abantu mu kwihereza akanyama keza kanyama k'urukwavu rero abadukurikirana amenye ngo best friend in development iri kugikogwa muri kino gihugu cyacu kandi vous êtes les jeunes muri abajene mwenyene mbega ego ni societe igizwe n'urwaruka ego nuko numva no batera intege cyane kuba ariko baradukurikirana nabo yewe kino kiganiro nimba kigufashije